indwi yahariwe kurwanya indwara ziterwa n'imigera itumba imiti, aho umurongozi wacu w'ishirahamwe avuye mu gihugu ca Tunisia, aho yari yaserukiye ishirahamwe n'igihugu mu nama yatunganijwe n'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, aho rero twarose ubutumwa ko muri raporo yatanze y'ibikorwa ishirahamwe ryacu riko rirarangura hano mu gihugu ariyo yabaye ya mbere. Ishirahamwe ryacu twabaye aba mbere, twakoze ibintu vyiza kandi n'ukuntu yabishikirije neza cyane gusumba abandi bose bahuriye muri iryo shirahamwe. Rero twari tuje mu ntumbero yo kumwigina kwigina iyo nsinzi twarose n'iryo shirahamwe, hamwe no mu gusozera rero indwi yahariwe kurwanya indwara ziterwa n'imigera itumba imiti. Kuva ku igenekezo rya 21 z'uku kwezi mu gihugu ca Tunisia hari hakoranye inama ihuza abize n'abakora umwuga wo gupima indwara kwa muganga, hanyuma ugahuza kandi abarongoye amashirahamwe y'abize ico gisata cyane cyane mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Iryo koraniro ryari ryo kurabira hamwe cyane cyane uruhara igisata cyo gupima indwara bifise ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe muri kino gihe. Hanyuma twebwe rero nk'abaserukira ishirahamwe Antebu twari twagiyeyo ndetse twararonse amahirwe yo gushobora kugira ico dushikirije ku bijanye n'aho igihugu cyacu kigeze mu bijanye no kurwanya indwara zitumva imiti, na cyane cyane ko no munsi ziri mu bibazo bihanze isi. Twe twaragerageje gushikiriza haba ishirahamwe ryacu ibyo rimaze kurangura muri ico kibazo ndetse n'ibyo ritegura gukora, ndetse n'iby'igihugu cyacu kimaze kurangura n'ibyo gitegura gukora. Hanyuma tumaze gushikiriza no kwerekana ibyo twifuza gukora nuko tugomba kubikora, abari bajejwe kuraba no kumviriza ibyo turiko turashikiriza, ibihugu byose byo byashikirije byarashimye ibyo twashikirije, ndetse baduha agashimwe kerekana yuko twabivuze neza kandi dufise n'imigambi myiza. Turabakeje ko iryo teka mwiteye muraritera na Antebu muritera n'igihugu. Ubu rero ko mushitse hano mu Burundi kandi mukaba mwarashimiwe nk'abantu bashimwe mu bandi mu bihugu bisanzwe bivuga ururimi rw'igifaransa, mbega ubu twitege iki mu bikorwa Antebu isanzwe iri kirakorera hano mu Burundi? Ego Antebu kubera ko ico kibazo twebwe nk'abakora mu gisata cyo gupima indwara gisanzwe kituragishinga, kuko iyo tubikoze neza tugafatikanya n'abavuzi ndetse n'abatanga imiti ndetse n'abajejwe intwaro, biroroha cyane ko dushobora kurwanya kino kibazo. Rero ni igikorwa twatanguye kuko twarakoze ndetse n'ihuriro navuga ngo conference mu mwaka uheze, aho twavuga kuri kino kibazo gusa. Hanyuma ubu tugiye kubandanya ndetse vuba kuva mu ntango z'uno mwaka mu makaminuza afise igisata ca laboratoire twarashizeyo amaclub aho abanyeshuri bazotangura bakiri ku ntebe y'ishuri batarasohoka mu byo bazogenda baganira ko kazoba harimo kino kibazo kuko kiduhanze twese, ariko tuzobandanya kandi tumenyesha Barundi, tumenyesha n'abajeje gufata ingingo kugira ngo bafate ingingo zibereye, ndetse n'abene igihugu bamenye neza yuko gufata umuti mu by'ukuri utazi neza yuko uza kuvura indwara, uretse yuko ushobora kugira ico wishe, ariko ushobora kuzotuma uwo muti ejo canke yejo utazosubira kukuvura. Gutyo rero nitwaronka imiti myinshi idashobora kutuvura, tuzosha tuba mw'isi itagira imiti ivura. Ico gihe rero azoba ari icago gikomeye cyane ko nk'abahinga uyu munsi bavuga yuko bibandanije uko biri no munsi mu mwaka wa 2050 abantu bicwa n'indwara zitumva imiti azoba ari benshi kuruta bicwa na kanseri uyu munsi. Numva ko ni ikibazo gikomeye gose, twese dutegerezwa guhagurukira rimwe tukagwanya twivuye inyuma.